twamaze kabisa rwose kuba twambara amata. Birumvikana rero ni mu gihugu cy'u Burundi tugiye kuba dukurikirana amakuru agiye atandukanye turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bivugwayo. Angira ngo ku munsi w'ejo nibwo twakiraga drone itubwira yuko ikijyanye na CNDD FDD ishobora kuza kugaragaramo by'umwihariko ibintu navuga yuko atari byiza. Tumaze iminsi twumva korogana hagati y'abitwa ba Reverien Ndikuriyo ndetse n'abagabo banda kugarika. Aba ni bamwe mu barugwana shyaka bakomeye by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo ibi bintu tugiye kubyinjiramo ariko turaza kwinjira dusuhuza abantu benshi badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka kuko badukurikira bari mu makuru nagiye atandukanye, badukurikira bari muri Korine Mujejuru, badukurikira bari muri Korine Mulangala, badukurikira bari muri Korine ya Kinazi, badukurikira bari muri Korine ya Tongo, badukurikira bari muri Korine by'umwihariko zigiye zitandukanye. Tubasanga Bubanza, Kirundo, Gitega, mu gisagara cya Bujumbura bariyo 5 kuri 5. Turasuje ariko kandi rwose nyamuneka tubaye n'ikaze hano kuri Duniani Kote TV cyangwa se TV Duniani Kote muri rusange. Turaza gusuhuza abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda, Kude Chapeau Kigali mu Rwanda, bari Kampala muri Uganda, bari mu gihugu cya Tanzania, bari Malawi, South Africa ndetse bari za Zimbabwe na za Zambia. Tubahaye ikaze ku mugabane wa Burayi, tubahaye ikaze by'umwihariko kuko badukurikira bari mu ntara ya gatandatu diaspora, badukurikira bari muri Canada, mu Bubiligi, mu Bufaransa, barahari cyane. Tubahaye ikaze by'umwihariko tubikuye ku mutima. Muraza kunyemerera tugaruke kuri byinshi bigiye bitandukanye ariko tunaza gushinga agati ahantu bita Uvira. Ubu tuvugana Uvira yamaze kuba ibindi mu minsi ishize. M23 yabari ahitwa za Gatogota ndetse na za Ruvunge. Iyi ni imisozi icunga mu mujyi wa Uvira. Uyu mujyi wa Uvira uri mu byago ubu tuvugana bikomeye cyane kuko ni umujyi by'umwihariko ufite aho uhurira n'igihugu cy'u Burundi. Ni umujyi uhererekana imbibi n'igihugu cy'u Burundi. Murabizi Red Tabara iri muri Sud Kivu, Red Tabara iri muri Sud Kivu. Iyi Red Tabara irwanya umurwi cyangwa se ubutegetsi bw'u Burundi. Mu gihe Uvira yaba ibaye cut off M23 ikasigarana, murabizi neza yuko igihugu cy'u Burundi kiraza gutangira guhura n'umutekano muke. Ngira ngo yenda ibi tugiye kwa tubyinjiramo tubiva imuzini muzingo. Muraza kunyemera tubikomozo ariko kandi rwose nyamuneka tubive imuzini muzingo kuko muraza kunyora nko tugaruka kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Turaza kugaruka ku witwa General Prime Niyongabo mu kanya gato gashize amaze gutegura icyitwa inama by'umwihariko y'aba general mu gihugu cy'u Burundi. Akaba ari inama igiye kuganira ku kijyanye n'umutekano muke cyangwa se ugomba kongerwa no mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kugaruka mu gihe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Murabizi hamaze iminsi hamenwa ibikoresho by'ababirigi, bikaba ari ibikoresho by'umwihariko birimo biraza uko bwije nuko bukeye, bikomeje no kugenda byifashishwa mu buryo navuga yuko ari ubwo kurwana bafatikanyije by'umwihariko nizi FDLR by'umwihariko bohereza ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ku munsi w'ejo murabizi yuko indege y'Abarundi yarasiwa ahitwa Lungu. Ese ibi bintu murabizi neza? Ubu tuvugana n'amakuru yemeza yuko za ndege zo mu bwoko bwa kamikazi zimo ziraza mu mujyi wa Uvira, ariko izi ndege nazo bikarangira zirashwe muri rusange. Ngira ngo byose ugiye kwa tuginjiramo tubiva imuzini muzingo. Muraza kunyemera tugaruke muri CNDD FDD. Iri ni ishyaka riyobowe n'uwitwa Evariste Ndayishimiye ndetse riko butegetsi. Ubu tuvugana na n'ubu riracyahangana, riracyakozanya ku rwego hejuru. Bamwe bati turaza kuyobora, abandi bati ntituri buze kuyobora. Ibi nabyo turaza kuba tubiva imuzini muzingo. Turaza kugaruka kubikomeje kugenda bivugwa. Uwitwa General Neva ati ntibishoboka. Twebwe nk'umurwi wa CNDD FDD turaza gukomeza tuyobora igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo ibi ni bimwe mu bintu ari kugenda yigamba ndetse anagarukaho bishobora kuza gutuma abitwa banda kugarika, bishobora kuza gutuma abitwa ba Reverien Ndikuriyo, uyu ni umunyabanga mukuru wa CNDD, bishobora kuza gutuma abitwa ba Agathon Rwasa batavuga rumwe n'ubutegetsi, bishobora kuza gutuma abitwa ba General Bunyoni bari mu magereza bahaguruka bagatangira kwibaza kuri ibintu uyu mugabo akomeje kugenda atangaza nyuma yuko igihugu cy'u Burundi ishyaka riri ku butegetsi rikomeje kugenda rifata icyitwa by'umwihariko ubutegetsi cyangwa rikomeje kugenda rifata icyitwa ibibanza byinshi kugira ngo bongere kuyobora igihugu cy'u Burundi. Ibi birimo biratera ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi ndetse akaba ari bimwe mu bintu navuga yuko bishobora kuza gutuma ibintu bihindura isura muri rusange. Turazana kubyinjiramo kugira ngo muraza kunyemera tugaruke gato ku makuru agiye atandukanye. Hari n'amakuru yamaze kugenda amenyekana ku bijyanye by'umwihariko n'icwa ry'abasirikare by'umwihariko no mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bapfira mu ishyamba rya Kibira.
turaza kuba tubikomozaho, muraza kunyemera dusimukira ku bitangazamakuru byandikira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Hari ibitangazamakuru nk'igihe, hari ibitangazamakuru rwose bikomeje kugenda bigaragaza yuko rwose ibintu bitameze neza mu gihugu cy'u Burundi. BBC gahuza muryango hari ibyo irimo iratangaza, nabyo turaza kuba dukomozo tuva imuzi n'imuzingo by'umwihariko muri rusange. Muraza kunyemera tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Ariko nimba utari wakora subscribe, icyo usabwa natindi ni ugukora subscribe kugira ngo tujye tugendana neza mu buryo mwese cyangwa ubundi. Reka twiruke cyane rero ibi bintu ngira ngo tubyinjiremo dukubite tubangura mwa bantu b'Imana mwe. Ariko uyu munsi muze kumbwira ukuntu amashusho muri kuyabona, nshimira kabisa batanamu bari ku buhanga bw'ibyuma. Ubwo ngubwo ubundi kwa kundi bavuga bati hari igihe umuntu agera mo hagati akumva hari ikintu amaze gushyira mu nda. Nanjye yo numvishe yuko hari akantu maze kubahereza, ntangira kugenda gake. Yes, no kuvuga ngo rero hano nabohoze mbona ibitangazamakuru byandikira mu gihugu cy'u Rwanda nabyo ari byo bitangaza. Ngira ngo tumaze iminsi tubona ikijyanye n'iyamamaza cyangwa se no gutangira kwamamaza abarwanashyaka mu gihugu cy'u Burundi. Nabyo ni bimwe mu bintu by'umwihariko bikomeje kugenda bivugwa. Ariko mwamaze kubona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gutegura umushinga wazo ku masezerano y'amahoro arambye hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo bintu mwabibonye neza, ibyo bintu mwabibonye neza nyamuneka. Ni ukuvuga ngo rero ibi nabyo ni bimwe mu bintu bishobora kuza gushyira pressure ku gihugu cy'u Burundi, ibintu bikaba byakomeza kugenda biba bibi cyane muri rusange. Ngira ngo tunirukanse cyane, reka duhita twikomereza kuko nabona ibitangazamakuru byandikiye hano mu gihugu cy'u Rwanda nta kintu kidasanzwe byanditse uretse imirwano ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi ikomeje kugenda ivugwaho. Ubu tuvugana abantu bari ahantu bita Masisi ku zone, abantu bari ahantu bita hano za Myanja kwa ba General Kagiri, abantu bari ahantu bita hano za teritwari ya Rubero. Abantu bamwe mu bantu by'umwihariko bakomeje kugenda bumva imiripuko ku rwego rwo hejuru, bumva ibyitwa bya Nyamugigima, bumva icyitwa rwose amasasu menshi. Ariko n'umundi ibintu bimwe M23 iri gukora ibishoboka byose kugira ngo ize kuba bishyira ku murongo. Ariko ibi ntago ari nabyo byatuzanye, ahubwo reka tubanze gato twinjiye mu gihugu cy'u Burundi. Ibyacyo kugeza amaginga bikomeje kuba gatera nzamba kanyira wa nzamba. Ariko duhere hano za Gitega. Ni Gitega irimo abayobozi benshi, ariko kuba aba bayobozi bari muri Gitega ni bamwe mu bayobozi bakomeje gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo uwitwa Neva yongera kuyobora igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2027, dore yuko amatora mu gihugu cy'u Burundi aribwo ateganijwe. Ibi rero birimo biraba ni bimwe mu bintu navuga yuko bishobora kuza gutuma rwose nyamuneka abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se bamwe mu bikomerezwa mu gihugu cy'u Burundi batavuga rumwe n'ubutegetsi bahaguruka bakarwanya ubutegetsi bwo witwa General Neva. Kuko yenda tugaruka gato nko ku uyu mugabo bita ni Reverien Ndikuriyo, uyu abarizwa muri CNDD FDD ariko navuga rumwe n'ubutegetsi. Tugaruke kuri uyu mugabo bita Ndakugarika, tugaruke kuri aba Agathon Rwasa. Aba ni bamwe mu bagabo batari indani muri CNDD ariko nanone batavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse bahora banakora ibishoboka byose kugira ngo barebe yuko umutekano hano mu gihugu cy'u Burundi wagaruka. Ariko ukagaruka havuyeho ubutegetsi buriho, hagiyeho ubundi butegetsi bugendera mu nzira ya demokarasi. Kuko nimba twibukiranya neza muzi ko na Red Tabara ibarizwa mu mashyamba by'umwihariko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo inshuro nyinshi itangaza ko ikijyanye n'umutekano mu cyaro mu gihugu cy'u Burundi cyamaze kuba ibintu by'umwihariko bikomeye cyane cyangwa se bitari byiza. No kuvuga ngo rero ibyo byose twabikusanya twashyira mu gatebo tukabona ari bimwe mu bintu bishobora guteza akaga gakomeye. Ikindi kandi nanone uyu bunyoni uri muri gereza, amaze igihe kitari gito by'umwihariko ari muri gereza, aho arimo aragenda rwose akurikiranwaho ibyaha byinshi. Ni umugabo bashinzwe kugerageza gutera kudeta igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2015. Muribuka kudeta yageragezwe, iyi kudeta ikageragezwa bavuga yuko bafashe radio ndetse na televiziyo
ariko nyamuneka iyi kudeta bikaza kurangira yanze. Uyu Bunyoni ibi ni bimwe mu bintu ashinzwa, ndetse n'indi kudeta by'umwihariko imaze nk'imyaka 2 nimba nibeshye nayo igeragezwa hano mu gihugu cy'u Burundi itarigeza ica mu mucyo, nayo bagenda bashinza uwitwa uyu mugabo ngo ni General Guillaume Bunyoni, bavuga yuko rwose nyamuneka ibi byose abyishe inyuma. Ibi rero bikaba bimwe mu bintu birimo biratuma uyu mugabo agumishwa muri gereza mpaka aho General Neva yongeye kuyoborera igihugu cy'u Burundi. Mu gihe uyu mugabo yaba avuye muri gereza, bivuga yuko bigendanye n'imbaraga afite, muziko yigeze kuyoboraho Police Nationale y'igihugu cy'u Burundi, abigendanye n'ubushobozi afite n'uburyo abaturage bamwubaha, avuga ari kijyana mu baturage, ngo birashoboka ko ashobora kugena ku byo abaturage bashaka, akagira ibyo basaba, noneho akagira n'imbaraga zo kuba yakora ibishoboka byose, by'umwihariko agahangana na General Neva mu matora ateganyijwe. Kandi mu gihe umugabo yahangana n'uwitwa General Neva, biroroshye cyane kugira ngo ubutegetsi by'umwihariko ahita bwigarurira. Biroroshye cyane kugira ngo ubutegetsi ahita bwigarura muri rusange, cyangwa ku buhanga bw'ibyuma yenda bakoresheje uburyo bw'ibimenyetso baze kugerageza kutubwira ku minota, kuko hari iminota tutarenze buri yegeze nko muri 15 gutyo. Mwabantu b'Imana mwe, dusa nkaho tugeze gute dusoze, ariko reka twikomereze by'umwihariko tugere twapudetinga abantu by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye, tubabwira uko twaswa ihagaze, tugaruka ku kijyanye n'imyiteguro cyangwa se imyitozo hano mu ishyamba ry'ikibira ikomeje kugenda itangwa. Tumaze igihe tubabwira FDLR, tubabwira Imbonerakure, tubabwira abanyamurenge batwarwa mu gisirikare ku gato, tubabwira ikijyanye n'imyiteguro idasanzwe kugira ngo banabona abasirikare boherezwa muri RDC. Ibi byose hano mu gihugu cy'u Burundi birakorwa, ariko nanone bikaba bimwe mu bintu by'umwihariko navuga yuko bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane. No kuvuga ngo rero imyitozo imaze iminsi inaba nayo yatumye ku munsi w'ejo habaho deployment, kuko nimba twakurikiranye neza hadeployenzwe ibihumbi bigera kuri 3, hadeployenzwe ibihumbi bigera kuri 3 ababoherezwa ahitwa Uvira ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba bakaba namwe mu bashobora kuza kwifashishwa mu gihe habayeho igitero kizasarambwe by'umwihariko mu gukuramo uyu mujyi wa Uvira. Murabizi yuko rwose imbunda zose z'abarundi bamaze kuzitereka muri uyu mujyi kugira ngo M23 idakontrola uyu mujyi. Baravuga bati mu gihe abitwa ba Kiropapa baba bari muri uyu mujyi, bakavuga bati mu gihe abitwa bazawa narifa baba bari muri uyu mujyi, bakavuga mu gihe abitwa bakoloneli Munyakazi baba bari muri uyu mujyi. Uko byagenda kose natwe bashobora kutwihimuraho, kuko ibyo twabakoreye guhera muri teritwari ya Masisi mu misozi ya za Bwiza barabizi, ibyo twabakoreye mu bice bya hano muri za Nyagongo barabizi, ibyo twabakoreye mu bice byo muri teritwari ya Rucuru, ibyo twabakoreye mu bice byo muri teritwari ya Rubero, muri teritwari ya Warikare, byose baravuga bati n'ubundi mu gihe baba bafite umujyi wa Uvira bashobora kugira gutya bakaba bahita babitwishyura, noneho bakadukubita natwe icyitwa surprise, ugasanga ibyitwa bya Nyamugigima ya Miripuko y'amasaso itangiye kugenda igera no mu gihugu cy'u Burundi, ugasanga abaturage barahunga. Akaba ayo mpamvu rero ikomeye yamaze gutuma nyamuneka uyu mujyi wa Uvira inkingi za mwamba zose z'i Burundi bazimanwamo, ndetse amanama aterana mu gihugu cy'u Burundi abarimo ba General Prime Niyongabo bagakora buri kimwe cyose kugira ngo ibi bintu baze kubigendamo neza. Mu kanya gato nabone gashize munyemerere mbabwire inkuru imaze guturuka ku muhanda Gisagi Bakti ni hano muri teritwari ya Nyagongo. Ngira ngo ni inkuru nagerageje guhabwa n'umutalamu ubarizwa hano rwose mu misozi y'amabere y'inkumi. Rwose yageze gutya yikoza mu ibaba ryawe ino byari ku isaha y'isa 3 igera kuri 20. Arambwira ati mutalamu bwana Moses ati nazakatanya mazaba FDLR zajyaga zigira gutya zigakora ikijyanye n'ubusahuzi, cyafite inyemeri y'ibishyimbo bakamubwira ati turatugabane, afite igitoki bakamubwira ati dukurira amabe hangahe, uwanyu afite ibijumba bakatubwira ati dusigira umutanduko. Izo ngizo rwose ngo uwitwa Ekotangu ndetse na Twayisiwe Jimmy Bolingo bakoresheje babasore babo bakunda gutega ambushi zidasanzwe, ngo bagize gutya rwose ngo barangije barazikubitanga duyi, barangije bamwigizayo, abenshi bahasiga ubuzima. Bishatse kuvuga ngo rero umuhanda goma Rucuru hano ku mabere y'inkumi ahazaga Iseki Bati aha muri teritwari ya Nyagongo ndetse no muri hano mashyamba hose icyitwa FDLR bakomeje kugenda bazimaramo muri rusange. Birumvikana yuko rero ibyo ari bimwe mu bintu bishobora kuza. Iyi ntambara izasiga yigishije abantu muri East Africa ibyigwa byinshi cyane, kandi byabaye byiza yuko ibihugu byinshi byashoboye kuza gukunganira muri Kongo kugira ngo byige amasomo y'intambara n'ukuntu amakimbirane y'ibihugu ashobora gukemuka.
ntere mu rya perezida Paul Kagame yavuze ati ibisubizo ku bibazo bya Afurika bibe ibisubizo by'abanyafurika. Ni byiza cyane kubona Amerika ataco ishoboye, Union Européenne ataco ishoboye, n'iyindi migwi za mercenaires zikaba zaje zikagira ico zikoze muri Congo ariko ntihagire ico zishikako, kandi bakavanwa muri ivyo bice muri ako karere bakubiswe urusasu na bene igihugu na bene akarere. Ivyo rero nico twakwita tournade à l'histoire. Mbega ikibazo twokwibaza muri iki kiganiro tugiye kuvuga, mbega Ndayishimiye, Perezida Ndayishimiye ari bwemere ari bwumvire impanuro y'umukurambere Perezida Yoweri Museveni? Ico nico kibazo twoshobora kwiyumvira, twoshobora kuvuga ko muri iki kiganiro. Muribuka ko naciye umugani uvuga ngo agasozi karamarere kahiye abagabo babona. Rero buriya nkuru Prito Ndayishimiye amaze guhanurwa kenshi, kandi birashoboka ko n'abariya agenda atumviriza canke afata nabi wo mu mugambwe wiwe, nka ministre wa mbere canke ibindi bihangange biri muri CNDD-FDD bashobora kuba baramuhanuye, ariko kuri ka kagagazo kiwe ka neva bikaba byotuma rero adashobora kumva impanuro abakurambere baba perezida bayoboye ibihugu bafite experience mu buyobozi bw'ibihugu, abantu bafite experience mu bintu bijanye n'intambara, abantu b'abakurambere. Murabona bariya bose batabombeki barahanuye, barahanura Tshisekedi, barahanura Ndayishimiye, baragerageza guhanura abantu bari bose bagomba kwinjira mu matate yari muri Congo, ariko abo bagabo ntibashoboye kugira umutima wo kumva, bagize umutima ukomeye. Nico gituma rero ubona bakomeje agatsi ko kuvuga ngo bubandanye intambara aho kuyoboka inzira yo kwicisha bugufiya, inzira yo mu biganiro, kugira ngo tuganire twese hamwe abanyafrika ba East Africa kazoza keza k'ibihugu byacu n'iterambere ry'abaturage, aho kuguma dutumwanya mu byo gushihana. Reka tugaruke gatoya Uvira. Uvira niyumvira ko nimba amatwi ya Ndayishimiye atazoshobora kumva ko bazoba bamukurugutuye mu kumwirukana ku butaka bwa Congo, mu kumwirukana akava ku butaka bwa Congo agasubira i Burundi, agasubira i Gitega. Niyumvira yuko nta kindi kizoba gisigaye, ni bya bindi byo kuvuga ngo nakahebwe, ni bya bindi byo kuvuga ngo ijya gupfa, inyana ngo yishwe n'amata ngo nta wundi mwerera. Urumva iyo umuntu atumviye impanuro, iyo umuntu akorewe ibikorwa agatsindwa mu rugamba, ntabyumve ntabitahure ngo yumve yuko akwiye guca bugufiya ngo yicare ku ntebe nabo bafitaniye amatate, niyumvira yuko atawomuririra ku byo mushika ko nyuma. Rero nico gituma tuguma tuvuga ngo utosora ifuku yamizamwe agati. Nongeye kumutera akamo kandi kugira ngo ahubwo afata umwanya wo kwita ku iterambere ry'abarundi, mu kurwanya rushwa yatsa indaro, mu kurwanya amacakubiri, ibitekerezo by'amacakubiri byatsa indaro bikinjira mu nzego zose, cyane cyane ibyo bitekerezo bya ideologie genocidaire, ideologie ethnique. Ivyo nabyo byatumye igisirikare c'u Burundi kitakifite igihagararo cyo guhagarara imbere y'umwanzi yaba ateye igihugu kugira ngo ico gisirikare c'u Burundi gishobore kumutsinda. Rero nico gituma guverinoma Ndayishimiye na Tshisekedi bahisemwo yanzira ivuga ngo politique serare de mentire, begenyeza ibinyoma byose byo kwerekana yuko u Rwanda ariko rubabujije kuyobora ibihugu, aribo bibabujije gutunganya iby'igihugu cabo. Ariko urumva ko ivyo ari bihendwa abana, ivyo ni ibintu byo guhenda abana, guhenda abantu badafite ubwenge, abantu
batiyumvira kure, abantu badashobora kuraba ibintu ngo bamenye insobanuro yabyo. Narababwiye yuko burya ibijyanye n'amatati y'ibihugu, ibijyanye n'intambara z'ibihugu akenshi biba bishingiye ku nyungu, biba bishingiye ku nyungu, biba bishingiye ku nyungu z'ibihugu canke ku nyungu z'abantu ubwabo ku giti cyabo ba perezida nyene. Hariho abashora intambara, hariho abavuga gakokeza ibintu by'amacakubiri, si ibintu by'amoko, ibintu by'imipaka, kuko baba bananiwe kwishura ibibazo abaturage bariko barababaza, noneho bagaheza bakazana ibintu mwene ivyo pour détourner l'opinion y'abanyagihugu, y'abaturage bariko barababaza. Ikindi urumva biba ari ibintu byo gusamaza kugira ngo wa muperezida babone yuko nubwo yananiwe atari we, ariko byavuye ku bandi. Rero abaturage, abanyagihugu barakwiye kukanura amaso, bakarikanura, bakareka guhendwa, bakareka kuzimagizwa. Iyumvire nawe kuja kugwanira inyungu z'umuntu, ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu bagapfa, ugwaruka rugapfa, abasirikare bagahona kubera inyungu z'umuntu umwe. Ibyo rero birababaje. Nico gituma abaturage ndetse n'abasirikare n'abapolisi, inzego z'umutekano rimwe na rimwe zikwiye kubwira abo bantu b'abasivile batazi intambara icyo ari cyo, canke abo bantu baba banyotewe kuguma ku butegetsi bagasahagura, maze kugira ngo ntihagire ibyo babazwa, bagashora intambara mu bindi bihugu. Ariko nagomba nongere kubakebura barundikazi, bategetsi b'ibihugu cyane cyane b'u Burundi. Intambara, iyo utsinzwe intambara hari indishi. Indishi ni ingaruka zikubako iyo ugiye mu ntambara ukayitsindwa. Akarorero ni kenshi, murabona twufata mu butu, urabona ko iyo ntambara yagize ingaruka kugeza n'uno munsi. Gutsindwa kw'Abadagi mu ntambara ya kabiri y'isi yose, ya mbere y'isi yose, murazi yuko byateje ibibazo bikomeye, ubukene butovugwa mu gihugu c'Ubudagi. Rero buriya iyo ugiye mu ntambara ugatsindwa, ikiguzi icya mbere, abapfuye ntibasubira kuzuka. Ibyakoreshejwe intambara itwara ibiciro kininiya, intambara irahenze cyane. Igihugu rero iyo cishe mu ntambara gihahombera ibintu byinshi, na cyane cyane iyo gitsinzwe intambara. Kandi iyo igihugu gitsinzwe intambara, abagitsinze baracishuza. Rero ndayishimiye ntiyumvire ngo kuba yaragiye muri Kongo akakica, akiba, agakokeza amacakubiri, akabera imbogamizi mekanizme ya East Africa, yari yashoboye gukemura ibibazo byari muri Kongo, atabantu benshi barapfa. Ntiyiyumvire ngo bizogenda uko, ntiyiyumvire ngo nta nkurikizi, inkurikizi zizoba, akarere kazomubaza. Igituma yiyonkora mu mugambi wa East Africa, agakomantaza umutima wa Tshisekedi, akamuziba amatwi, bakanka kwicarana na M23 inganda zitaratikira. Urera inganda zaratikiye, abapfuye ni benshi muri Kongo, abasirikare n'abapfuye muri M23 ni benshi, amafaranga amabije yakoreshejwe ku mpande yose ni menshi, kandi ibyo byose ntaco byafashije mu iterambere ry'akarere ry'ibihugu. Ubwo rero urumva ni rya jambo rivuga ngo amungura nka niyo mazikesha. Rero twagomba guhanura ijya nyuma, Perezida Ndayishimiye ntiyumvire yuko kuvuruga akarere, kuvuruga ibihugu, guhindura abasirikare b'igihugu bakaba za mercenaires, ntiyiyumvire yuko bizijana. Intsinzwi yose itsinzwe mu ntambara, haba inkurikizi mbi, haba ikiguzi, haba kubazwa. Rero nagira ngo ndamukebure, ahubwo yihutire ibiganiro. Bena Tshisekedi boye gukomanaza umutima, boye kwiruka za Amerika, za Burusiya, za Shinwa,
abo ntaco bazobamarira, abogira ico babamarira ni abaturanyi, ni abanyene bagiriranira amatate igihugu c'u Rwanda, indongozi za M23 nabo bakwiye kwicarana. Noneho murabona umukambwe Perezida Museveni yaraye ahawe kubandanya kuyobora urwego rujejwe iby'umutekano muri aka karere, ni inararibonye mu buyobozi mu by'intambara. Namwegere nabo bose aba perezida, aba bakiri bato ba Samia Suluhu, aba ba Ruto, aba ba Tshisekedi Bandayishimiye, begereye inararibonye aribo Museveni na Perezida Paul Kagame, babubahe babumvire, kuko bari abantu ni inararibonye mu by'intambara, ni inararibonye mu by'ubuyobozi, bafite ibitekerezo byiza bitomoye vyo kubaka Afrika. Aho kwirata no kwiyemera bace bugufiya. Umunyamerika ntaco azobamarira, mu Rusiya ntaco azobamarira, umushinwa ntaco azobamarira. Ariko narababwiye, mwibuke kuva mu ntango y'intambara, narababwiye ati umunsi mwabonye Museveni, Paul Kagame, Ndayishimiye, Tshisekedi, Samia Suluhu, Ruto, uriya Salva Kiir, uriya muri Somalia, mukazobona umunsi bicaye bakavuga bati turagomba kurangiza intambara muri East Africa, nta n'amasaha 20 azohera ahantu hose havugira urusoro rudacecetse. None ni kubera iki abo ba perezida badafite ubugombe bwo kugira ngo bagarukane amahoro, bicare ingabo zabo bazishire hamwe, aho kuziteranya ngo zimarane, ahubwo bagire synergie de force ya East Africa. Ahantu hose ari urusoro barucecekesha, ahantu hose ari imigumuko bayicecekesha, ahantu hose ari akarengane bagacecekeshe. Kubera iki abagabo barimwo abagabo b'inararibonye badashobora gufasha aba perezida bakiri bato bato? Aba perezida ba Samia urabona n'abantu bakiri bato bato, aba perezida ba Ruto baracari bato bato, aba perezida Bandayishimiye baracari bato bato, na Tshisekedi baraciga iby'ubuyobozi. Ariko bo kwicarana n'aba bakambwe bamaze imyaka myinshi bayoboye ibihugu, bamaze imyaka myinshi bafite aho bakuye ibihugu byabo naho babigejeje no munsi, ahubwo kwirata no kuduza intugu bagaca bugufiya bakabumviriza, bakabagira inama, maze Afrika ikubakwa. Erega aba bakambwe babiri ku myaka yabo n'igihe bamaze kuyobora, n'abantu bo gufasha n'abariya bose ba Traoré, n'abantu bo gufasha ibihugu bitari bike byo muri Afrika, maze tukagera kuri bwa bumwe bwa Afrika, tukagera kuri ya mahoro, kuko atamahoro iterambere ntirishoboka. Narababwiye rero ngo tugaruke muri Kongo, intambara zose iyo zibaye habamwe inyungu ku giti c'abantu canke inyungu z'ibihugu. Nagira ngaruke kuri bloke zishishikara kugira impinduka, zishishikara kugira ibihinduka. Bloke ya M23 yagize impinduka zidasanzwe mu kwakira umukambwe nawe ari mu bandi bakambwe bayoboye ibi bihugu by'aka karere imyaka myinshi, Joseph Kabila yavuze ijambo rikomeye ati iyo ukoze amakosa menshi igihe kirekire, iyo atakwigishije arakwica. Ubwo rero niyumvira ko yagombye kubabwira ati hari ibyo twari twarihenzemwo, hari ibyo tutakoze neza, none ubu turaje. Nico gituma abonye ko akwiye kwifatikanya nabo yari yariteranije ko M23. Burya rero ikibi n'umuntu adahinduka, ariko umuntu yemera guhinduka avuga ati nari narakosheje, nakoze nabi, uyo muntu aba ari umuntu mwiza cyane. Ikibi nuriya muntu w'umunyakadada nkuriya Ndayishimiye avuga ngo azogwana kugeza ku iraso rya nyuma. Iyo umuntu mwene uyo umwumvise ubishoboye ubana nawe cyangwa ukorana nawe, wo muhungu kamuta, kuko aba ari umwiyahuzi, abari babandi ba kamikazi. Rero agwanira ibitekerezo by'ubupfu, urumva ntawe ariko aragwanira ibitekerezo byo kubaka, ibitekerezo by'iterambere, agwana ibitekerezo by'ubwicanyi, by'inzankano zifatiye ku moko, ideologie genocidaire, abagwanira ibintu bitagira mvura, ibintu bitazwi bidatahurika. Uyo rero urumva
abameze nk'intama yazimiye yataye inzira. Cyo gituma rero dushishikara kumukebura, kandi nimba hari abakurikirana bino biganiro nkunda gutanga, murashobora kubimushikiriza, izi mpanuro zikamugeraho zikaja mu zindi abantu bamuhanura. Burya ngo iyo umuntu yanka guha ngo mu Kiswahili bavuga ngo asiyefunzwa na dunia, asiyefunzwa na mama yake atafunzwa na dunia, asiyefunzwa na jirani, asiyefunzwa na wazee atafunzwa na dunia. Rero nico twagomba kumuhanura, ariko tugarutse kubiriko birabera igoma impinduka zidasanzwe kwakira Joseph Kabila. Bamwe bakavuga bati kurya yahemukiye M23 ashobora gusura kuyihemukira, abandi bakavuga bati M23 irose umuntu w'icubahiro, umuntu w'iteka, ashobora kwemegwa n'amakungu, ashobora kuvuga likumvikana, ashobora gukosora amakosa mukahize maze bikagenda neza. Inyungu za Joseph Kabila hanini twovuga yuko ari inyungu za mbere ku giti ciwe, ariko hamwe yofasha maze amahoro akabitekana akabakumvikana n'abandi bategetsi b'ibi bihugu muri East Africa, yaba ari inyungu ikomeye ku gihugu ca Kongo. Inyungu rero kuri Joseph Kabila gufatikanya na M23, akaba yohamagara Gatumbi, akaba yohamagara Fayulu, akaba yohamagara bari abamukwega akabwira ati aha twarihenze, ibi bintu byo kurwanya u Rwanda, ibi bintu byo kugomba kuvuga ngo aba bakongomani bavuga ikinyarwanda n'abanyarwanda, aba banyamurenge batwigwaneho, aba bantu s'abakongomani tubahonye tubavaneho, bakavuga bati twarihenze. Naraye numvise na Perezida Tshisekedi asaba imbabazi abanyamurenge, asaba imbabazi abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, asaba imbabazi abantu muri Easter. Ni vyiza ko abantu bemera guhinduka bakavuga ati aha twarakosheje, reka rero dukosore. Rero kwiga si bibi. Hariho umugani bakunda kuducira mu ishure ngo ti comprendra après avoir échoué. Rero nimba bo vyura agatima mpembero, amaso yabagakanura, bakabona ko kwiba gutigiza ubutunzi bw'ibihugu, gushora intambara atanyungu bifite, bakumva ahubwo ko kwiye gusigasigira umutekano, hanyuma bakicazwa n'iterambere si ryabo n'imiryango yabo gusa, ahubwo n'abaturage bayoboye. Ivyo nivyo tubagomba ko, ivyo nivyo bituma benshi batorwa bakayobora imyaka n'iyindi, kuko baba bafite ibitekerezo bizima byo guteza imbere ibihugu byabo. Rero niyumvira yuko mu biganiro biriko birabigoma hagati ya Kabila nanga Makenga n'abandi bari nyuma y'izo ndongozi, y'izo mboneza ziriko zirerekana ubuhangange budasanzwe mu gukemura ibibazo bijanye n'amakimbirane y'ibihugu. Izo mboneza zigiye guhagarara mu ruhango rwa Afrika, bagasanga izindi mboneza zabitangiye zifite ibitekerezo by'uko Afrika yaba imwe, hakaba ifaranga rimwe, pasiporo imwe, akarangamuntu kamwe, ndetse tukagira n'ururimi rumwe rwa Afrika rushobora kuduhuza. Ivyo nivyo tubagomba ko, nivyo tubifuza ko ejo Afrika umutungo ifite woye gusahagurwa n'izindi kontina, ahubwo utubere inkomoko, umuzi w'iterambere ry'ibihugu byacu no gusezera ubukene, inzara n'ubujiji mu bihugu vya Afrika. Murakoze cyane. Niyumvira yuko muri ivyo biganiro birigoma abavuga ikinyarwanda, ururimi rw'ikinyarwanda batuye muri East Congo baronse nabo inyungu zabo, cyane cyane inyungu zabo za mbere ni kubaho bafite umutekano uhagije atankomyi, hanyuma ntibakumirwe mu nzego na zimwe z'ubuyobozi, haba mu z'umutekano cyangwa mu z'ubuyobozi mu gihugu ca Kongo. Mbifurije imigisha, iterambere, la réussite, la victoire. AFC M23 turayikeje cyane, kandi turizeye yuko na bandi badakwiye kubandanya inzira y'intambara. Tuguma dutera akamo Tshisekedi, ndayishimiye ko inzira y'intambara nishika, ahubwo kwicara, kwikebura, kwiyumvira, kwirimbura no kwemera kwicarana na bagenzawe, ibibazo bigakemurwa mu mahoro n'umutekano. Izo nizo ndoto zacu, niyo masengesho yacu, niyo vision yacu, nivyo vyifuzo vyacu dufite, si kuri East Africa gusa ariko mugabane wose wa Afrika. Murakoze. Ndabifurije weekend mwese nziza abadukurikira
mu biganiro byacu na analize zacu, mukomeze musangize abandi bari hirya no hino. Izi ntambuko ihereza agahengwe abaturage abenegihugu b'u Burundi ihari. Nico gituma rero ubona ahubwo kubw'ineza ibyo Burundi bubona ari uko intambara yobandanya, kuko buriya intambara ihagaze byogorana ariko kandi uko nako no kwihenda, kuko intambara uko biboneka Uburundi nta parametre bugize bwashobora guhindura rukuru y'intambara muri Kongo, nubwo M23 AFC yabandanya igwana na Kongo. Siniyumvira ko Uburundi hari parametre shasha bwuzana, nubwo hari hiyongeyemo ababirigi nawe akaba yongeye abacangero ba mercenaire. Niyumvira nabo nyene uravye imbaraga zari zihari n'ibihugu byari bihari muri biya bice bya Kivu du Nord, hari azaguma yuko nta parametre yaha icizere iyo coalition ya FARDC, iyo coalition ya Felix Tshisekedi yuko bashobora gutsinda intambara. Ahubwo ibyo bikoresho bariko barazana, bariko barayegereza, yaba amaburende, yaba za drone, yaba amasase n'ibindi, niyumvira ko ari yindi financement bariko bazanira AFC M23. Rero nico gituma jewe nta parametre shasha mbona yotuma AFC M23 igira ubwoba yuko bashobora kwinyaga ibice ibyo ari byo byose. Ahubwo iyo ramforo niyize bironkere ibindi bikoresho byo kubandanya kugira Kinshasa, nayo ivy'ibiganiro byo nta cizere kinini bishobora gutanga. Ariko nagira ntange ibitekerezo canke se n'uhanura ibyoshika mu gihe leta ya Kongo itokwemera gusinya Washington na Doha. Kwemera gusinya Washington na Doha M23 bishobora kwigora cyane, kuko icizere ni gike ko ivyo guverinoma ya Kongo yosinyira ishobora kubyubahiriza. Ariko iciza kirimo kuri AFC canke ku mpande zose nuko baba bagabanije ubuhombe, abapfa, amabije akoreshwa muri iyo ntambara yenda yagarurwa agakoreshwa mu bintu byo guteza imbere abanyagihugu no mu bintu byo guteza imbere akarere na East Africa. Hanyuma ariko mu gihe byogaragara yuko Kongo iri kumwe n'u Burundi boshigikira yuko ivy'amasezerano babivuyemo bahisemo intambara, nubwo amahirwe ari make yo kuyitsinda, ariko ikintu nibaza ko cobaho nuko ubutegetsi bwa Kongo bushobora gutembagazwa. Kandi biraboneka neza yuko ubutegetsi bwa Kongo bw'Kinshasa nibutembagara buzohitana ubutegetsi bw'i Burundi bigatembagarana, kuko ikosa leta ya Kongo yakoze niryo u Burundi bwakoze, ivyo guha indaro imigwi y'abantu bakoze genocide canke bagwanya ibindi bihugu mu karere. Ico rero ni ikintu gishobora gushika mu citege mu gihe ubutegetsi bwa Kongo bwokwanka gusinya ivy'Doha n'ivyo Washington. Gutembagazwa ni ibintu jewe mbona nkaho biri hafi, kuko nanone urebye ukuntu ibihugu biri muri conflict biriko biritegura, biboneka yuko bifitiye icizere gike ari amasezerano yose abiri. Hari ibihugu bidashigikiye ari amasezerano ya Washington kubera ishari, biyumvira yuko Rwanda rwabonye ibintu byinshi, ari amasezerano yaruhaye ibintu byinshi, aribo rero benyegeza akariro yuko ahubwo intambara yobandanya, biteze yuko bashobora gushigikira ya bloke ya Tshisekedi, noneho bakiyumvira yuko bikunda yuko bashobora gutsinda M23. Ariko icyo bakwiye kumenya, nimba M23 yabatsinze ataburende, ata ibikoresho bihambaye ifite, uno munsi ikaba yarafatiye muri Goma no muri Bukavu ibikoresho bihambaye birimo n'amadege, kandi iki gihe imaze yarafashe Goma na Bukavu ikaba yarashoboye namye kwiyuboka n'ubundi buhinga bwa none
bujanye n'ivy'intambara niyumvira yuko amahirwe yo gutsinda intambara kuri bloke ya Tshisekedi ari make. Hanyuma rero nuko ico mbona iguverinoma Tshisekedi cyangwa Tshisekedi ari hagati y'ururimi ari hagati y'amenyo nk'ururimi. Haruguru agwanira ko ubutegetsi bwiwe bwoguma, ariko kandi urebye amakosa intwaro mbi yiwe abamwosha ngo ntiyemere, ibyo bishobora kumuta mu rudubi agahitamwo inzira y'intambara. Inzira y'intambara nayo nayihitamwo niyumvira ko izoba ibaye intsinzi kuri AFCM 23 bishoboka n'abandi nabo boba bayishigikiye. Nongeremwo parametre shasha ko Uganda nayo yemeye kuza kugwana mu ntambara yo muri Uvira, kandi murazi yuko buriya muhungu wa Museveni General Muhozi yavuze ko azogwanya Wazalendo, akagwanya FDLR, akagwanya iriya migwi yose negative ariyo yahondokeye mu Burundi.